Ashafasha dukure nyarenga ngibyo ribiko reba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimo. Uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 16 gitugutu amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 uwo munsi wahimbajwe ku civugo ngo atawusigaye inyuma dukingira ibidukikije tugwize umwimbu dufungure neza tubeho neza. Hano mu gihugu cacu uwo munsi uzohimbazwa kuri ico civugo nyene kw'igenekerezo rya 2025 gitugutu. Mu ntumbero yo kwitegurira uwo munsi leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarategekanije indwi yose kuva kw'igenekerezo rya 11 gitugutu kugeza ku rya 18 ahubwo bushikiranganji buserukiwe n'umwunganizi w'umushikiranganji bwatunganije ingendo mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo bwirabire aho buteje isemo mu bikorwa bijanye no kugwiza umwimbu mu burimyi no mu bworozi hatibagiwe no gukingira ibidukikije. Ivyo bikorwa vyatanguriye muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Kwigenekerezo rya 16 gitugutu isi yose yamihimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Nga mu gihugu iwacu mu kuhimbaza twama dutwiha indwi yose kugira ngo twirimbure turabaho tugejeje gutegura kugira ngo umwene gihugu w'umurundi afungure neza. Haragira rero umunsi wo gutanguza ibyo bikorwa uwo mwaka rero twashimye kubitanguriza muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura. Nuko rero kwizina ry'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije atashoboye gushika ngaha mubona turi hano n'irishengero ryose mubona twagendanye kugira ngo twifatikanye n'amakungu dutanguze icese indwi yahariwe gufungura neza. Uyu munsi mpuzamakungu tuhimbaza ku civugo kivuga tuti atawusigaye inyuma dukingira ibidukikije tugwize umwimbo dufungure neza tubeho neza. Rero iyi ndwi dutanguje ngaha muri komine ya Isare tujoda dutera ngaha tugenda tuzunguruka intara zose twerekana aho leta igejeje kugira ngo umwene gihugu afungure neza. Mbega none muri izo ngendo zose zakozwe mu barimyi no mu borozi basanze ukugwiza umwimbu mu ntumbero yo gufungura neza no kubaho neza vyifashe gute? Mu barimyi n'aborozi bagendewe bo mu ntara za Bubanza na Cibitoke biraboneka neza ko bariko barakora ibikorwa vy'iterambere bizanira igihugu na bene co inyungu nini mu gufungura neza no kubaho neza. Ibitunga tworoye vy'ingurube twatangiye tugura ingurube 35 hama cazuma zirabandanya zivyara kugera uyu munsi dufise ingurube 129. Inkoko dufise ubworozi bw'inkoko twaguze inkoko 5,750. No kuvuga
amasaki z'inyama ni 3,750, izita amagi ni 2,000. Dufise intumbero yo guteza imbere igihugu no guteza imbere abenegihugu bari muri ico, kuko turatanga akazi abenegihugu bakaronka koyoko, abakeneye korora ingurube za kijambere baraza ngaha bakatugurira tukabahereza. Dufise umugambi yuko izo nkoko nazo nizakura, urumva abanyagihugu bazoronka koyoko kurya inyama, uzobakeneye kurya inkoko azoyironka, uzobakeneye amayaya azoyaronka, uwariwe wese azobakeneye ikintu muri mugambi ono bworozi w'umunyagihugu tuzokimukorera. Kugira turushike ku imigambi twabanje gura itongoro rinini, turarima, turakenera amafumbere, turakenera imbuto z'ibigori, turakenera imbuto z'isoya. No kuvuga ko ivyo tubironse bica bitworohera kugira ngo tworore neza, kuko tuba twaronse imbuto nziza zirobanuye zo kugira turonke umwimbu mwinshi kugira ngo turonke cyo tugaburira inkoko n'ingurube. Ku mutumba wa Kagazi komine Rugombo mu ntara c'Ibitoke, uyu murimyi mworozi aratubwira ko ivyo yimbura bifasha mu gufungura neza. Aha hari itungwa bitandukanye, urabona inka, hariho inkoko, hariho intama, imbata, idendo. Ibyo byose twabyiyumviriye tubanje gukorera mu gisata cy'uburimyi. Ibyo twatanguriye ko hama dusanga uburimyi ntishobora kugenda neza bitari kumwe n'ubworozi. Naco gituma twace duhera gushira ingufu cyane mu bworozi, ko mu bworozi tuhakura izindi ntege zidufasha gutera imbere cyane mu burimyi. Bworozi turakurayo turaduha bwa mbere amase inkoko murazi ko afite akanovera kadasanzwe mu ndimiro mu mirima. Amase y'inka nico kimwe, kurima ushizemo amase y'inka birafasha hakari bakunguko bijanye n'umwimbu. Rero ibyo twunka cyane ku bworozi ni byinshi, tworoye kugira ngo tugume tuzibona gusa. Nk'inkoko murabizi ko hariho inkoko z'inyama n'inkoko z'amagi. Nk'inkoko z'inyama iyo zikwije turazisha ku isoko, hanyuma abantu bakazifungura mu gihe kumbura atari kwa bazironka hafi mugaba hari cyo biborohera cyazisanga hafi yo tuze umunsi wo kudandariza kw'inkoko. Nico kimwe n'amafi nayo nyene iyo aheza amezi 6 turatanga itangazo, abantu bakamenya umunsi tuye turobera ko amafi, hanyuma bakegera hafi bagasuma. Uburongoye koperative Vumera Inka isanzwe yegeranya amata ku mutumba wa Mparambo komine Rugombo aratubwira akamaro bibafitiye mu bijanye no gufungura neza. Koperative yacu Vumera Inka ni koperative ihurikiyemwo aborozi bangana 347, hanyuma iregeranya ikongera ikadandaza, ntiberera aho gusa, irongera ikanafasha mu kibano, navuga ngo mu gutanga amata afasha abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi. Murumva rero ko ayo mata kiretse kuyadandaza turanayihereza. Koperative yacu Vumera Inka yakira amata ari ku rugero rw'850 n'amajana 9. Twari tugeze ku 1,100 aho ijyangwara ya Rift Valley itereye, inka nyinshi ziraramburura izindi zirapfa, hanyuma bituma umwimbu ukoroka gatonye, ariko ubu turabona biriko birasubira ku gihe. Ugiye hariya mu mafishe duhembera kaborozi, ubu unye ndabona usanga umworozi wa mbere ku kwezi ari kararonka 400-500, aho urumva ko nta nzara ikihari. No mu kibano ingwara zo gufungura nawe turuko turazitutse. Umuntu uravise icuge no mufuko ankoze usanga y'amafaranga. No muri komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza, urongoye koperative Teza Imbere Ubworozi isanzwe yegeranya amata aratubwira umwimbo w'amata basanzwe baronka. Hano dusanzwe twegeraniza umwimbo w'amata. Amata iyo bayapimye barashira ko ibipimo byose bikwiye. Turafise ibipimo bitandukanye byo kuyapima ayo mata kugira ngo turabe ko arimo imicafu cyangwa arimo ingwara zitandukanye. Beje kuyapima yo yose, je tuyaminina tugashira mu makirishi. Beje kuyaminina neza atagacafu na kamwe gasigayemo, je tuyazana tukayashira muri ibi bikono mubona ngaha aya. No kuvuga ko igikono kimwe cegeranya maritiro 1000. Ikindi gikono kigira kabiri cegeranya maritiro 500. Twatsa umuyaga nkuba kugira ngo amata acaguma kanye neza, ari muri izi mashini acaguma ameze neza nk'uko yavuye muri zanka nyene. Hanyuma ihinguriro rikaza kuyatora amata ameze neza atakibazo na kimwe afise.
dusanzwe twegeranya amaritiro 1500 ariko mu gihe c'urushana turegeranya hagati kuva ku 1500 gushika kuri 2. Koperative dufise abanwanyi 680. Koperative ikora ku bitumba 30. Mutumba wose ufise aborozi basanzwe bashorera amata muri koperative. Barayazana ku kigo tukayapima tukayabagurira hanyuma tukongera tukayashora mu ihinguriro tukongera tukatandaza n'ayandi ku mpande z'abadandaza bo ngaha hafi bateka mu cayi bagira akavuguto. Rero twegeranije uwo mwimbu wose hamwe mu kwezi turahemba aborozi tweje kubahemba cyo tuja hamwe muri koperative tukaraba akanyungu dushobora kuba twarose muri koperative. Ako kanyungu niko gaca kadufasha guhemba abakozi hamwe no gusubiriza ibikoresho byagize ikibazo n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere. Mu gihe c'amashuri koperative irabarosa amakaye y'abanyeshuri, hanyuma mu gihe cirima koperative ikabarosa imbuto, ibigori birobanuye, ikabarosa n'ibiharage n'izindi mbuto zitandukanye. Aho hose rero baciye babona uburusho bugenda buraboneka muri koperative. Twarashoboye kubarosa n'amasuka yo kugira ngo bashobore gukoresha mu ndimiro zabo. Aha muri koperative iteza imbere ubworozi. Icambere yangiro twihaye no kuduza umwimbu w'amata. Tongere tutuze umwimbu w'uburimyi. Hanyuma ejo hazoza turipfuza ko koperative itazoba citwa koperative izokwitwa societe. Mbega none iyo koperative yoba ifitiye akahe kamaro abene gihugu bayihurikiyemwo? Akamaro kiri koperative ifitiye twebwe aborozi na kamaro karekare cyane kuko yari yungunganije riritaho kudusabira ingurane kugira twiteze imbere kandi riritaho kugira rutonderere ibiryo byo kugaburira ibitungwa byacu kugira bitere imbere kuko iyo turonse umwimbo w'amata tukaronka amafaranga aradufasha turaronka kubiteza imbere ku bana ku mashure twidoga iyo hageze umwaka wo kurima turahita tukashikira koperative gaje dushikira kuri farbe kadusabira ingurane tukabasha kwiteza imbere mu kurima ibiraya canke ibigori n'ibindi tukaronka imyavo ku bifumbi kubona hoba hataragera ko duhembwa urashobora gutuma umukoro gitera zana amata akashikushikira kuraba ukabara kuguranya amafaranga warukeneye n'imbara yo kuvuza igitungwa kigize ingorane cyangwa ari tundi tuntu ubona wo bukeneye urashikira ukaba kuguranya akaca kuzanira uwo mukoro gitera. Si ivyo gusa, iyo koperative iteza imbere ubworozi basanzwe baragize ishirahamwe ryo kuvuzanya. Nishamwe twagiye hamwe n'aborozi hamwe n'abarimyi cyo dushiraho ntuze ya mituwele yo kuvuzanya. Iyo mituwele idufasha mu gihe umworozi aba yagwaye ugasanga buryo ni buke bwo kwivuza mugabo iyo mituwele kigufasha mu kwivuza byoroshe. Rero no kuvuga yuko ngahaya muri koperative iteza imbere ubworozi dusanzwe dufise ico kigo dusanzwe tuvuzanya umworozi cangwe umurimyi yagwaye aragenda kwivuza byoroshe ku mavuriro atandukanye haba yabikora twabo haba ayabihebera amana haba ya leta hose arivuza mugabo gusa bikaca bitandukana mu kuriha. No kuvuga yuko mu bihebera amana mituwele iramurihira ibice 40 kwijana hanyuma umworozi agacirihira ibice 40 kwijana. Hanyuma no kuvuga muri leta umworozi aririhira ibice 20 kwijana hanyuma mituweli gacimurihira ibice 60 kwijana 80 kwijana. Hanyuma mu bikora utwabo ku mpamvu zuko imiti baba bayiranguriza yimvye umworozi aririhira ibice 50 kwijana hanyuma mituweli nayo ikamurihira ibice 50 kwijana. No kuvuga yuko umworozi wese iyo bishitse umwaka ukarangira araziganya amafaranga buke buke aratanga igihumbi mpaka ashitse ku 30 ugasanga umwaka uza guhera yamaze kuronka yo kugura iyo mituweli. Muri yo komine ya Muhanga nyene haragendewe ihinguriro risanzwe risekura umuceri. Uburirongoye ati rirafasha kugira ngo abene gihugu bafungure umuceri umeze neza. Iri hinguriro rihingura umuceri mu kuwusya neza rigakuramwo imicafu amabuye ivyuma eka rero ugasanga umuceri umeze neza cyane hanyuma abene gihugu bakawusuma umeze neza kandi ku giciro kitavuna. Dukoresha kuwurangura turose toni
20 turasya turose toni 15 tugasya gushika ku 50 gutyo ariko itoni nka 20 mu minsi 2 tuba tuzimaze kuzisya abagurira umuceri ngaha nibo babona karusho ko kugurira umuceri wasiyewe ku zindi mashini no kugurira ngaha kuko basanga n'umuceri umeze neza utoya ta make mwarimo kandi n'amagara meze no vuka caboneka iyo udafunguye ibirimo amabuye n'ivyuma. Mu ntara ya Muyinga haragendewe umurimyi mworozi yarimye amavoka mu buryo bwa kijambere akaba yoroye n'inka za kijambere aratubwira akamaro k'ivyo bikorwa ariko ararangurira kuri uwo musozi mubona. Ivyo kurima nkabona ko ari ibintu vyiza cyane bifise akarusho kanini yinya aha natemwe ibiti by'amavoka urabona ko nyene hangana hose haratunganije neza zine hectare 24 nizo zitemwe amavoka harimo ibiti 1150 inka mfise inka zikuze 14 hamwe na zitonya zinyana zitatu mfise inka 17 zose hamwe harafasha n'abanyagihugu basanzwe bakorera ngaha akagabanya ubushumeri muri abanyagihugu bari ngaha dufashanya bijanye no kurima nkaca mbona ko ndimo ngenda ntera imbere buke kandi bimwe biragenda neza atangorane je nabitanguye nkiri umwana ndabona ndabikunda nta kubikora navuga ati Imana hizomfashiriza nzobikore hanyuma bishobose ngire nishira hamwe n'ibyo bishoboka bivanye mu byo nimo ndakora ndashobora ishira hamwe ryo gukora nk'amavuta muri aya mavoka nateye hano n'ibindi bintu bindi byo bijanye n'amavoka no bantazi habonetse ubundi buhinga ababimenyere bakabinyigisha hanyuma hazoteza imbere igihugu. Amavoka ni igifungurwa ciza cyane n'umuntu yo atoba afise nk'inyama ona guca vyora ashobora gufata nk'ivoka agashako hejuru y'intuze y'ivyo kurya gasanga ivyo kujubiriye bifisa n'akanovera. Abarimyi borozi bagendewe batera kamo bagenzi babo ko nabo bokura amaboko mu munzu bagakora kugira ngo biteze imbere bateze imbere imiryango yabo bateze imbere n'igihugu cabibarutse. Akamo twotera ubwa mbere nako guhimiriza abandi kugira ngo babone ko uburimyi n'ubworozi bijana kugira ngo tugwize umwimbu nkuko nyene cubahiro bukuru bivuze ko yipfuza ko umwimbu uba mwinshi kugira ngo umuntu aronke ico ufungura hamwe n'imifuko ironke amafaranga. Muri yo ntumbero nk'abakozi ba leta nkuko nanjye nsanzwe n'umukozi wa leta twarabonye ko by'ukuri umushahara wonyene atari wo hava udufasha kugira ngo twisununure tubona ko by'ukuri tugize niwo mugambi wo gushaka isosiyete ikora kuba bitandukanye byofasha kugira ngo umuntu yisununure gusumba kuko ibyo dukora sibiduheramo bica bijana mu bene gihugu nabo bikabashikira. Twotera kamo abene gihugu bose b'abarundi ko uyu mugambi boza bakarabira ngaha bakabona ingene twatangiye umugambi wakorora inkoko kuko twasanze inkoko ni gitungwa kinyaruka kunguka n'ingoga kandi abene gihugu benshi bagashikirwa. Twosaba rero ko abarundi benshi bo kwijukira ubworozi bw'inkoko kuko ari ryo terambere umuntu atera imbere n'ingoga. Bato turashe gutunga inkoko 200 cyangwa 300 ugahera ngaho hamuko bigenda udandaza ugenda urakura ukazoshika ku rwego rwo gutunga inkoko nyinshi wahereye kuri nkeya ko nta uvuka rimwe ngo aciyuzura ingobyi. Twebwe twatunganije ubu bworozi kugira ngo abene gihugu kugira ngo bafungure neza no kuvuga ko tumaze gutunga izi nkoko amagi azogura abene gihugu ngaha bahere muri micungararo ni Bujumbura hose no kuvuga uzo bakeneye kugura amagi azoyagura uzo bashaka inyama azozigura. Niyo ntumbero twafashe ko dutunga inkoko z'amagi tugatunga n'izinyama. Uzo bashaka kugura inyama tuzomuhereza uzo bashaka kugura amagi tuzomuhereza kugira ngo abene gihugu bagira amagara meza mu bijanye n'ubwo bworozi kandi n'ubuzi buboneke kugira ngo abene gihugu turi mu cungararo rimwe kugira ngo baronke akazi bakora uko ahantu hari bikorwa nk'ibingira mwahabonye hari abakozi batari bake babikurikirana bumva ko hari ikintu kinini cyane abene gihugu bahakura. Umunganizi w'umushikiranganje yarakengurutse uko yasanze ibintu vyifashe ku rubuga. Abene gihugu by'ukuri baratahuye umugambi w'igihugu baratahuye cyo nyene cyo bari mukuru w'igihugu yavumereye agasaba yuko abarundi bose bakura akamako mu mpuzo umwese cyashoboye agakora kugira ngo umunwa wose bank'ico ufungura n'umufuko nawe uronka amafaranga ngaho rero cyavyumvikana yuko
kwa gufungura neza bice bishoboka bararima agafungura bakaronka amafaranga bakagura ivyo badashobora kwirimira. Yaratanze impanuro ko umwimbu basanzwe bariko bararonka mu bikorwa bariko barakora batowumarira ku isoko ariko ko nabo nyene bobanza bakabifungura kugira ngo babeho neza. Kumbure hariho umuntu ashaka kuvuga ati je ndakeneye amafaranga iyo nka kayironka amata kamye yose agaca ayirukana ngaha kuri sanze yo kwegeranya amata agaca yibagira guha amata umwana. Ndabahanure nyine twa mukuru yatubwiye ati ubwa mbere ni gufungura neza hagaca hakurikira kuronka amafaranga mufuko. Ntimubijurikire ngo mucamagira ngo reka mbanje kuronka amafaranga oya tanga urufungure neza hamuronka n'amafaranga mu nyuma. Aya mata re muronka ya abana banyu bayanwe babanje bagira amagara meza. Ndababwira yuko kandi umuntu iyo yarifunguye neza ahagira amagara meza n'ingwara ntiziba nyinshi muzovyibonera namwe. Umwana ajya neza ntagwara cyane hajya indya ifungurwa zikwije zirimo ibikenewe byose bituma umuntu agira amagara meza gutyo agaca n'ukugwa ntagwara. Nuko renda bahanure mwarose ayo mata mwarose ayo magi mwarose izo mboga mbere ko muzishora banza mugaburire abana banyu namwe mubanze muhereze umubiri wanyu mubanze mwiyubake mubanze mufungure neza mwiyubake umubiri wanyu mucamurirwa neza. Kurima no korora kijambere biraboneka yuko bisaba umutahe atari muto ariko buke nigo rugendo. Umunganizi w'umushikiranganje ahanura bene gihugu kumwe wese uko ashoboye mu bijanye n'uburyo afise kwatoreka gukora ariko ko yokora kuko vyinshi bizova muri bike azoba yaratanguje. Akamanotera abene gihugu nuko umwe wese kurogera ariko n'umuntu habone ngo je ndi mukuru cyangwa ndi muto umwe wese ahari akagerageza akagira akarima kiwe kugira ako karima ndetse none agasura korora akagira akarima gatoyi uravye uburyo afise akorora udutungwa aravye uburyo afise gutyo agafungura ituntu gwiwe. Kumbure ayo mafaranga muravuga ati birazimvye hamwe umurundi wese yogira akantu gwiwe kamusahiriza mu muryango akabandi akaronka ibyo afungura ubwiwe twese tubikoze nta nkeka yuko uzosanga ibiciro byagabanutse kandi abantu bamerewe neza. Aho tumaze guca heshi turamaze kubona umwene igihugu yahereye hasi aho usanga umwene igihugu avuga ati je nahereye ku nkoko 5 ubu ngeze ku nkoko 5,000 byarabaye mu ntara za Gitega hari mu motoye muri komine Bugendana n'ahandi hose hari batubwiye ko twahereye ku nka yimbitso babikije mu ntara ya Karusi aho akaba ageze ku mafrizone 16. Byumvikana yuko umuntu ashaka guhera ku nkoko akaronka impene iyo mpene kamuvyarira kamuhinka byose birashoboka rero ko umuntu aja gutera imbere ahereye ku kintu gito kandi noneho twasanze yuko umuntu yahereye ku kintu gito akagenda doga niho bimera neza kuko agenda yabonye aho yavuye akaraba hageze agaca yumvira nahagiye gushika gasanga imeze neza. Ivyo rero birashoboka ningira twarashaka kuronka n'abashaka kutugirira bakadushinga intayi yuko ivyo bintu bishoboka biriho. Murumva ko leta y'u Burundi ataco itari kwirakora kugira ngo abene gihugu ibabe hafi mu ntumbero kugwiza umwimbu mu burimyi no mu bworozi. Ahasigaye nuko abarundi bose umwe wese yokwiva inyuma agakora aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga ari nako kubaho neza. Ashafasha dukuye nyarenga ngibyo riko reba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihuza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagana asanga umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
iterambere tubungabunga ibidukikije.